ngo arigenga ngo nta kindi gihugu bari kumwe. We ni kubibona Apotre nk'umuntu akurikirana hafi bya kano karere. Mu Kirundi bavuga ngo byanke ntabwo byankana. Ni siko yabivuze. Okay. Ariko mu bisanzwe sivyo. Kuko ubwa mbere imvugo rero nimbo yabivuze yigira Loreste du Monde. Ibyo ngira birashoboka kuko uwo yabivuze ngira yo barihenze gusoma umutwe w'amajambo yo yavuze iwabo. Yo yavuze iwabo n'uwabo. Yo yavuze iwabo. Nibo mbona bigoye cyane gusumba muri iyi minsi. Uwabo ushatse kuvuga ni urongoye igihugu cyabo. Vuze umukuru w'igihugu urumva. Nibaza. Yo yavuze iwabo. Nibyo wacu wewe nta kibazo kihari. Umushikiranganje ko biraba. Ugiye kuraba sinzi ko biva ku burongozi canke ukuntu abantu babiyubatse. Igihugu cy'u Rwanda nticagirana imubano mu Burundi gusa. Cyatabwana umubano mu bintu. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa, harimo kugira umuryango, kugira amafaranga ndetse no kugira amagara meza. Twebwe tunezerezwa no kugira mwebwe nk'umuryango wagutse wacu udukurikirana urahatandukanye n'abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika muri rusange, abanyaburayi, abanyamerika, abo muri Aziya ntitubibagiye ndetse no muri Australia. Turabakunda cyane rero. Twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro aho turi kumwe na Apotre, reka ndamwite expert y'ubuzima busanzwe tubayemwo, akongera na expert mu by'Imana, reka tumwite uko Apotre Isidore Mbayahaga. Ndabahaye ikaze muri Utamu Podcast kandi. Ndabashimiye kandi ndabaramukije. Ndanabakengurukira. Yego murakoze cyane ko twakira kandi namwe. Aho duherukira amagara yari meza, twebwe tunezezwa no kugira amagara meza, ntitunezezwa n'amafaranga. Nizere ko namwe ari uko naho amafaranga atari mabi nayo nyine. Ushika ubu nta musonga kandi n'ubundi naje ndi. Waje ufunguye. Apotre izina ryawe rihari ritangaza abantu benshi. Banavuga ngo Mbayahaga. Aho je eka mvuge kubwo kuyakuzo kongeza ko ari Mbayahagutse. Ndavuze agatazirana. Banyita Rehoboth. Rehoboth ni izina ni ijambo ry'igiheburayo risobanura kuba hiyaguye. Ahiyaguye. Urumva ni igihushane na Mbayahaga. Sinataye hakugira ngo sinatanye. Nasanze ibyo niko ndavuga ari ibintu by'amateka agenda ahindagurika. Akimana yaraguhinduriye amateka. Yarabikoze. Hari inkuru nigeze kumva ko wigeze kubuvuga uhubira ngo ubuzima bukomeye cyane. Byarabaye. Narabaye Rodebari. Yakwamaye. Yego. Ariko Imana ihindura amateka yarabihinduye. Imana ni nziza. Nta muntu n'umwe nibaza yuko ayizeye akogwa n'isoni. Nihindura ibihe. Buriya tubwira ngo ikura umworo ku mwahavu ikamwicarikana n'abahambaye. Igakura umukire mu mukungugu ikamwicarikana n'ibikomangoma. Ahandi ravuga ngo ukurira korarira umuntu ariko bukeye impundu zikavuga. Nihindura ibihe rero. Rero umuntu yogiramo naremesha ari mu bihe birura. Kumbura ibisosa biri imbere. Ibihe byiza biri imbere. Apotre ukoze ku kintu cerekeranye yuko Imana ikura umuntu mu mukungu bikamwicarika n'ibikomangoma. Muri iyi minsi ntawe uje hakurya yuko ntawe utandukanya nawe ko uticarana n'abakomeye mu kino gihugu, harimo na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Keshi murabona ni ubuntu bw'Imana. Biramaze kuba. Reka bize bibandanye byo bari byiza cyane. Mugambi w'Imana ku muntu we mukuru. Ngeze aho nyene reka tugaruke ubwo kumbure ninjire mu kiganiro nyezina. Kuri no manda yiwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari beshi bavuga byinshi kuri we, ariko reka fatire kubo hakurya Kanyaro. Ejo bundi nabonye hari umuntu abamenyesha makuru bo mu Rwanda avuze ati nabasesenguza mugari basesengura bakibesha canke se hari ibyo bihendamwo. Ejo bundi bavuze yuko Ndayishimiye ku byashikirije abamenyesha makuru mpuzamakungu cy'Abafaransa, yavuze yuko bavuga yuko ashobora kuba yabonye ko ageze ngo ahantu hari mu mutego ngo asigaye ari wenyene mu karere ngo arigenga ngo nta kindi gihugu bari kumwe. We ni kubibona Apotre nk'umuntu akurikirana hafi bya kano karere. Mu Kirundi bavuga ngo byanke ntabwo byankana. Ni siko yabivuze. Okay. Ariko mu bisanzwe sivyo.
kuko ubwa mbere ntari wenyene ubwa mbere hoho imiliyoni 14 z'abarundi ziri kumwe nawe sivyo hanyuma akarere ntihagizwe n'ibihugu bibiri nta kindi gihugu na kimwe ndumva cavuze yuko kitari kumwe nawe kiretse ico conyene uri kuravuga mu yindi mvugo rero nimbo yabivuze yigira Loreste du Monde ibyo ngira birashoboka kuko umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndi abasigaye bose ariko mu bisanzwe ugiye kuraba icizere president Ndayishimiye afitiwe n'amakungu ni icizere gikomeye cyane kuva mbere agitangura gufata ubutegetsi abarundi bamaze kumwizera bakamuha amajwi urabona yuko akarere katangwe kumwizera hakiri kare yego ko barabona yuko ari umuntu ashobora guterera kugira ngo umubano uri mu karere k'ibihugu by'ubuseruko ya Afrika bigende neza wazi ko n'abarongoye kandi umwaka yamaze barongoye wabaye umwaka mwiza cyane uravye muri New Africaine cyane muri ubumwe bwa Afrika urabona yuko abakuru b'ibihugu bose ni nk'abavyeyi mu bisanzwe yego bavuze bati ugwaruka rwacu yego uwo tubona tworuzeza yo dufashiriza ugwaruka kuzogira ico bavuyemo yego baze ko bose bagiye hamwe bagatora president Ndayishimiye yego rero urabona yuko ibihugu biri mu ngorane nibiriko biramererwa nabi kumwe biriko biraterwa n'ibindi bavuga bati umuntu twotera kama kadutabara n'ingoga niwe ni Evariste Ndayishimiye guhera nahi Kongo nyene ora za Somalia za Centrafrique za no muri Haiti wabyumva yego muri ico iyo mvugo rero umuntu avuze gutyoye kumva ngo yavuze ngo yihebuye ngo ntagira umuntu bari kumwe yego ngo ibihugu byose byaramuvuye ahubwo no kuraba je ico ndiko ndabona ahubwo uwo yabivuze ngira yo barihenze gusoma umutwe w'amajambo yo yavuze iwabo yo yavuze iwabo n'uwabo yo yavuze iwabo nibo mbona bigoye cyane gusumba muri iyi minsi uwabo ushatse kuvuga ni urongoye igihugu cyabo vuze umukuru w'igihugu urumva yo yavuze iwabo nibyo wacu wewe nta kibazo kihari umushikiranganje mu akomotse ku mugabane wa Buraya ndacane cyane mu gihugu cy'Ububirigi aherutse kugira urugendo ngaha mu karere ka EAC yaraciye mu Burundi aca mu bihugu bitandukanye mugo ntiyaciye mu Rwanda byanagarutswe ko baravuga bati nyamara uwo muntu ntanakenewe mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge ngo kuba yaraciye mu gihugu nabyene ka kantu vuzemwo gashobora kuba ariko bo ubwa mbere hoho sagaseseshwa rumuri hariho ibyabaye kandi abantu baba babona burya amateka asaba abantu bamwe so bayaguma nabonyene abantu bose barabona ibiriko biraba ugiye kuraba sinzi ko biva ku burongozi canke ukuntu abantu babiyubatse igihugu cy'u Rwanda nticagirana imubane mu bino Burundi gusa cyatangurana umubano mu bino Buganda baze kubuga imbibe hafi imyaka 3 urumva mu nyuma baratatana Tanzania nibaze ko hagitwara Kikwete bahazwe gusura bahazwe kubana hanyuma Kongo ingorane ziraba baravuze urwama bati twebwe u Rwanda tubaniye nabi no munsi urwa kuraba igitsure mu Burundi ntibitangaje muri nimvugo rero je nibaza yuko abantu ni kujya kuntu aho kwiraba mu cirore abantu birabira muri retroviseur uko retroviseur aho kukwereka icuri n'ubu ikwereka abandi rero muragomba kwisuzuma neza navyo muri retroviseur niyiraye mu ciro je nibaza yuko ivyo byose muri ko muravuga umushikiranganje nivyo cegera cy'umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi yaraciye ngaha yaragize urugendo ngaha kandi yaravuze ikimuzanye rero kuba yaraciye ajya mu Buganda ntace mu Rwanda ivyo birazwi nuko muri no minsi hari umubano mubi hagati y'ivyo bihugu bibiri ivyo rero urumva ntushobora kuja kudodora hanze ko batakugurira canke uvuga utahantu sinohaka amazi bohabo bantu harimo ikirorina urumva biragoye ivyo rero nibisanzwe ibibazo by'imibano hagati y'ibihugu n'ibindi ariko bidasobanura yuko ejo bitazoba bigenda neza ariko rero birafise
ico bisobanura mu gihe ububirigi ari igihugu kimwe mu vyakoronije u Rwanda no Burundi. Aho rero no kuraba impamvu zatumye atajayo cyo ntizituruka ku Burundi sibwo bwamubujije ngo ntajeyo, ni ibibazo bifitanye hagati yabo. Reka tuve ko kabazo kerekeranye no Rwanda n'ububirigi ahubwo tugaruke ku by'Uburundi n'u Rwanda ndetse na Kongo. Imbere yanje ifise ibitabo nasomye, hariho ico bita La Pierre et la Calebasse, ni igitabo cyanditswe n'umurundi bita Roger Macumi asanzwe aba mu Busuwisi mugabo akomoka mu ntara ya Kirundo. Afise amateka menshi avugamwo, ahavuga ku ntambara ya 1993 ifitanye isano ni yabaye mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bamwe bari bahungiye mu Rwanda abandi bahungira mu Burundi mu nyuma yaho. Hanyuma ndafise n'igitabo kivuga kuri icyo bita Lumière et la société, ni igitabo kivuga ku mateka y'u Rwanda kuva bubayeho. Ndafise n'ico bita République du Burundi cya Terrasse Sanze, naco nyene ni igitabo gifise byinshi kivuga ku gihugu cy'u Burundi. Hari n'igitabo nasomye cy'umugabo bita James Baldwin nakakivuga ngo Freedom Ways, ni iki yerekana inzira zerekana ubwigenge cyangwa se ukwikukira, inzira zo kwibohora. Yego, ibi bihugu by'u Rwanda n'u Burundi na Kongo byakoronijwe n'ibihugu no kwita kari bimwe, ububirigi cyane cyane. Uyu munsi bariko bahangana ububirigi butarimo. Tuvuge ko yanzira yo kwibohora bayigeze ko canke haracyarimo ikibazo. Apotre biko urabiraba we wisunze ibyo ubona ku maso ku yandi. Oya, nibaza yuko umugozi warashaje bibohesha uwundi. Abo ni bandi? Abo ni bandi baravuga ati nari mushwe n'ububirigi none umboshwe none ikiziriko cyashaje barahindura bibohesha ikindi. Ariko mu bisanzwe ukwibohora mu bisanzwe bitangura mu mutima, bitangura mu vyiyumviro, bitangura mu mubano. Nta kuntu woba warabohotse cyangwa muri ko muribohora hariho umubano utarashoboka hagati yawe n'abandi mu bana, haba hari ibikigoranye. Mu yindi mvugo rero aho kwibohora ahubwo je ndiko ndabona ahubwo nimba ipfundo ryari rimwe uno munsi yabaye abiri. Ni abantu, hari ibintu bita mu Kirundi bavuga ngo no kwihera impundu mu kirago. Kwihera impundu mu kirago n'umuntu akubwira ko akomeye kandi amerewe neza, ariko we yumva neza ko arembye vre. Muri ico gihe rero abantu bakwiye kumenya ntuje kuririmba indirimbo itewe n'ururimi gusa, mugabo umutima nawo uri kuririmba iyindi. Ni vyiza yuko abantu bamenya kwibohora, sinumva ico bashatse kuvuga mugabo ibihe ugiye kubiraba si vyiza. Dufashe nyine dutahura ingene bihatari vyiza hagati mw'ivyo bihugu bitatu navuze cyane cyane, hagati ya Kongo n'u Rwanda n'Uburundi. Bo ubwa mbere hoho Bibiliya tubwira ngo umuntu wese abana amahoro na mugenzi we. Kubana umubanyi muteza kubana amahoro. Muga mu gihe umuntu avuga ati jewe umutekano wanda wujwe na naka, no kuvuga wewe wo warenze amategeko yo kubana neza. Mu yindi mvugo mubane muri batatu canke bane, hariho ababanyi bandi bavuga bati nubwo atari twe turiko turategwa, uyu muntu turabona ingorane afise azitegwa na naka. Nico gituma no ku mutumba kera bavuga bati hari abagabo ntihagwa ibara, sivyo? Abantu bagatabara. Uburundi rero nta kibazo mu bisanzwe bufitanye directement n'u Rwanda, ahubwo bariko bapfa yuko Uburundi bagiye gutabara abakongomani. Kandi Kongo niyo yatabaye itabaza umubanyi, kandi utabaje umubanyi utabaza umubanyi mwiza. Avuga ati umuntu arumva ikibazo jewe mfise, arabona ingere niko ndarenganye, arabona n'uwa nteye canke abwira gutyo wowe. Muri ico gihe rero Uburundi ntibwagiye gutera Kongo, ntibwagiye gutera u Rwanda, bagiye kuja hagati vuga bati hari abagabo ntihagwa ibara. Iyi ni mvugo yose numva ikibazo bovuga yuko u Rwanda bwogaruka rukagiranira n'u Burundi kandi Uburundi butateye u Rwanda. Ico ni ikibazo rero kigoye. Ico ni ikibazo kigoye. Reka ngaruke kumbure mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi amateka tubwira ko ndakunda gusoma, amateka tubwira yuko Uburundi bwabayeho mu mwaka wa 1510. Imbere yaho bwariho niho bwatanguye kwitwa igihugu, abantu baravuga ati Burundi bubayeho. Mugabo abanyarwanda iyo turiko turumviriza ibiganiro canke se dusoma batubwira yuko bo bagwita Burundi Rwanda. Mugabo cyambere aho mbere hise kapitale y'u Rwanda n'Uburundi bwite yari Busumbura. Ubwo nta oya n'abaronde kuba harimo hagati none urigera wumva umuntu arondeye ntayo kwikukira mu gihugu cy'u Rwanda. Wagasubira zirondereye hamwe.
kubera nibuka ko barose ntayo kwikukira atwara uwo bita Yuhi bagasore niwe yarondeye nayo kwikukira y'u Rwanda mu nyuma cyaje ko Kayibanda muga ntuzokumva babivuga ariko niko bimeze bisigura ngo bisigura yuko Surundi Rwanda oya kuko urumva ugiye kuraba mukuru n'uwo bayabyaye wundi ni Burundi bwabyaye Rwanda dufatiye cyane kuyo ntayo kwikura yego ubwo ngira ngo abantu baratahuye icyerekeranye no kuzaba baravuga ngo basanisha u Rwanda n'u Burundi yuko hariho igihugu gitoya cyangwa se u Rwanda ngo bari runini mu Rwanda na superficie ntabwo zibingana na superficie ntabwo bingana ngira ngo Burundi nibwo bunini yariko bwagutse ubwo rero n'u Burundi u Rwanda kwabo kandi ko nabame bamye ari babiri ntibigeze bamwe batwara u Rwanda n'u Burundi Apotre kumbure ngarukero muri cya gihugu cyacu cyane Burundi bumaze kuronka intayo yo kwikukira bwarongowe n'abaperezida batandukanye hari nk'isomero kino gitabo cya Terase Sanze ni nafashe umwanya wo gukurikirana n'uwo bita Terase Sanze yigeje gushaka kwitoza cyangwa se kuja mu burongozi bwa ndamuzi yabaye ambasaderi muri Nations Unies abantu bose baramuhaye isuku vere mugo harimo perezida yamwe isuku vere kugira ngo ashobore kuja kwitoza muri Nations Unies uwo bita umuperezida w'u Burundi nyene uwo bita Buyoyo aho bose mbona ari mu baperezida batwaye igihugu cy'u Burundi ariko sishaka kugaruka kuri we ndashaka ngarukane kuri uyu Evariste Ndayishimiye kuri no myaka 5 mubonye Evariste Ndayishimiye mu myaka 5 we umubonye nigiki yahinduye ku gihugu cy'u Burundi none bifatanije gute na Sanze ndabifatanije kubera ari mu bantu banditse amateka y'igihugu cy'u Burundi cyane kuva ryari gushika ryari kuva mu mirongo ubona kiriwe yarapfuye oya ntabwo yanditse kuva mu 1880 aho na 80 kuko traité do Kiganda yarayanditseko yabuye basinyiye ko ndarize yarayanditseko nayo nyene niyo mpamvu ndabisanishije kugira ngo tubereke u Burundi bwa kera ndetse no uyu mugabo cyangwa se uyu nyene cyubari mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwa mbere ho ugiye kuraba duhereye uvuze uti kuva bwikubukiye bwatwana n'abakuru b'ibihugu batari bake hariho abakuru b'ibihugu bagiye guhera kuko watangwa imicombero icombero nabo nta mateka meza yasize ngaha murazi yuko habaye ibintu by'agahomerabunwa byo mu 72 uvuze intwaro ya micombero ahanini abarundi nico bamwibukirako baranamwe no kino gitabara mugaruka ko Terase Sanze rero ugiye kubiraba mu nyuma d'abord intwaro z'abaperezida bane bose abaperezida ba mu komini bavuka ahantu hamwe mu ntara imwe mu komini imwe hafi n'umuryango umwe urumva rero muri ico gihe hari byagiye biraba 72 ukabona 8 ukaraba mu gihumbi kimwe amajana 1995 na gatatu ibyo byagiye bikurikirana byose urabona ko ari ibintu byagiye bisiga ibikomere mu gihugu rero sinze ko wavuze ngo tuvuge umwe cyangwa twovuga uyubu nashatse ko tworiana kuri no mukuru w'igihugu bari butubwira rero neza ubwa mbere ho kuri izo ntwaro zindi zahabaye hari amacakubiri aboneka ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko cyari gikaze cyane cyitwa amacakubiri y'uturere intara byari ibintu bikaze mugabo ugiye kubiraba bisimbe kuko urumva ukeneye kumenya ibyo niyumvira kuri